Iyi ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC Gahuza Miryango, mbahaye ikaze muri aya makuru yo kuri uyu wa kane tariki ya 11 ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2025. Ingingo z'ingenzi amakuru yacu bwibandeho turaza kubabwira ko impunzi ziva muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kwinjira mu Burundi ziciye mu kiyaga cya Tanganyika. Naho umworozi wo mu Rwanda yiyemeje kubungabunga ibihingwa n'amatungo gakondo. Aratubwira icyagamije. Urugero niba twari dufite mu Rwanda nk'inkoko igihumbi z'inyarwanda, hari impungenge rero ko mu myaka 10 iri imbere none hazaba hasigaye imwe cyangwa nta nayo. Numva atari byiza ko zacika. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashinje ibihugu bikize gukongeza intambara muri Afrika aho gutabara. Tubafitiye n'ikinamico urunana, aya makuru hagarariwe na Chancellor Abimana. Mbere gutangira aya makuru ku buryo burambuye, Gildas udufitiye amakuru agezweho. Igisirikare ca Sudani y'Epfo kimenyesha ko cashize ibirindiro by'abasirikare baco hakurya y'urubibe ico gihugu gihana na Sudani, inyuma yaho kimwe mu bibanza bikomeye ibicukurwamo ibitoro cigaruriwe n'umugwi witwara gisirikare Rapid Support Forces. Umushikiranganje aje kumenyesha amakuru muri Sudani y'Epfo yavuze ko iyo ngingo yumvikanywe ko n'impande zompi ziriko ziragwana muri ico gihugu kibanyi mu buraruko. Ni inkuru y'umesha makuru wa BBC no Musamaseko mumva mu rya Gizereberwa. Kuba umutwe wo muri Sudani witwara gisirikare Rapid Support Forces warigarura igice kinini gicukurwamo ibikomoka kuri peteroli bishobora kugira ingaruka ku bushobozi bwa Khartoum na Juba bwo gucuruza ibikomoka kuri peteroli hanze y'igihugu no kwinjiza amafaranga. Bivugwa ko leta ya Sudani n'abakozi bahakorera bahavuye ku cyumweru mu kwirinda imirwano yatuma inyubako ziraho zangirika. Intambara zimaze igihe muri Sudani zimaze guhitana ubuzima bwa benshi. Muri Bangladesh hazoba amatora y'abashinga amateka n'abakinguza amateka ku igezo rya 12 ukwezi kwa kabiri. Aya mbere kuva habaye imyiyerekano yari irongwe n'abanyeshure yasenywe leta ya Sheikh Hasina mu 18 guheze. Ukwikwega kwa leta y'imfata kibanza ya Muhammad Yunus mu kuzana impinduka kwatumye haba imyidogo myinshi no gucanamwo mu banyapolitike. Sheikh Hasina yahungiye mu Buhindi inyuma y'imigomoko, yaciriwe urubanza rwo gupfa mu kwezi guheze yagirijwe ivyaha bikorerwa zina muntu. Iyi ni BBC. Venezuela Maria Corina Machado yatsindiye agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel, avuga ko afise icizere kiriniko muri kazoza igihugu ciwe kizobohoka kikaba n'akarorero ka demokrasi ku isi. Yabivugiye muri Norvege inyuma yo kuvanwa rwihishwa muri Venezuela aho yarasanzwe aba yinyegeje. Uyu mugore atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Venezuela yavuze ko igihugu ciwe cabaye nk'ikirimbiro ry'abagizi ba nabi. Venezuela imaze kwigarurirwa. Dufite abakozi b'iperereza b'Abarusiya, dufite abanya-Iran, dufite amatsinda y'iterabwoba nka Hezbollah na Hamas akora mu bwisanzure mu bufatanye n'ubutegetsi. Dufite inyeshyamba z'abanya-Colombia hamwe n'amakoperative y'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge yamaze kwigarurira abarenga 60% by'abaturage bacu. Kandi igitangaje ntibagarukira ku bucuruzi bw'ibiyobyabwenge gusa, ahubwo banakora n'ubucuruzi bw'abantu. Ibi rero byahinduye Venezuela ihuriro ry'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri Amerika. Inama nshingamateka ya Australia yatoye itegeko ribuza abakobwa b'abanyeshuri bafite imyaka iri munsi ya 14 kwambara umwitwikiro mu mashure. Leta y'ubumwe iyobowe n'abakonservateur yari yasavye ishirwa mu ngiro y'ingingo mu ntango z'umwaka, igasigura ko bizotuma abakobwa bakingirwa ihohoterwa. Umugambo utavuga rumwe n'ubutegetsi Green Party wase gutora igiteko uvuga ko riteye kubiri ni bwirizwa nshingiro. Latifa. Judas turagushimiye cyane. Dutangiye n'amakuru ku buryo burambuye. Impunzi ziva muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kugera mu Burundi ziciye mu kiyaga cya Tanganyika. Uyu munsi muri komine ya Muhuta mu ntara ya Bujumbura, abategetsi babo bavuga ko bakiriye abahunze Kongo barenga 700 baje n'ubwato. No umunsi umwe nyuma yaho umutwe wa M23 urwanya leta ya Kongo umenyesheje ko winjiye mu mujyi wa Uvira, ibyatumye bamwe mu bahaba bahunga bakajya mu majyepfo y'uyu mujyi hafi ya Bujumbura mu Burundi. Ni inkuru ya Prime ndi ku magenge.
abantu bagwiriyemwo abagore n'abana bakomeje gushika kuva ejo ku mugoroba, ariko uno munsi ho bariyongera cane. Gushika ku muhingamo hari hamaze gushika abantu barenga 1,740 barimwo abarundi 48. Baje mu bwato bwinshi kandi burushanye bunini. Hari abaje mu busanzwe bugenewe gutwara abantu, hari abaje mu bw'uburovyi bugendeshwa n'imoteri, ariko hari n'abaje mu bwato buto buto busozwa n'amaboko. Bavuga ko baza bava mu turere twa Makobola, Swima, Mboko n'ahandi mu majepfo ya Uvira, aho bari bahungiye kuva ico gisagara gitanguye gusugerezwa mu ntango z'indwi gushikaho abagwanyi ba M23 bavuge yuko bagifashe kuri uyu wa gatatu. Gushika kuri uyu muhingamo abo bantu bari bakigandagaje ku mweha w'uburovyi wa Magara muri komine Muhuta, aho baguma bibaza uko barara nuko baramuka. Twarondeye umukuru wa komine Muhuta aremeza ibitigiri by'abamaze gushika, ariko mu nyuma ntiyatwitaba kuri telefone ngo atubwire ingene bariko barafasha abo bantu. Hashobora kuba hari ahandi abahunga Kongo bashikiye ku bundi bwinjiriro bw'inkengera za Tanganyika zivi Bujumbura uja mu bumanuko, aho hakaba harabana n'amajepfo ya Uvira, igisagara kiri ku ntango ya Tanganyika co kimwe na Bujumbura. Hagati aho abategetsi ba Uvira ubu baremeza yuko abagwanyi ba M23 bari muri ico gisagara, abo nabo bakavuga ko ubu bakigenzura cose. Ubu bugaye urubibe ico gisagara gihana n'u Burundi. Ifatwa rya Uvira ryabaye atandwi heze, Kongo n'u Rwanda bisinye amasezerano y'amahoro. Umwe mu bategetsi b'u Burundi akaba yavuze ko ifatwa rya Uvira ari akamaramaza kuri perezida wa Amerika Donald Trump yahagarariye ayo masezerano. U Burundi na Kongo vyagiriza u Rwanda kuba ruri inyuma y'ifatwa rya Uvira, ariko ico gihugu kirahakana uruhara urwo arirwo rwose. Neretse Jean wo murenge wa Rwimbogo mu karere ka Rusizi avuga ko yiyemeje gushyiraho icyanya akusanyiriza amwe mu matungo gakondo ndetse n'ibihingwa byarangaga ubworozi n'ubuhinzi mu Rwanda, ariko bikagenda bicika kubera iterambere rishaka umusaruro mwinshi n'imihindagurikire y'ikirere. Avuga ko umushinga we ugamije kubungabunga ibya gakondo ku nyungu z'abakibyiruka. Jean Claude Mwambutsa yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye. Amajwi y'inyoni zidagadura mu cyanya cy'ubworozi n'ubuhinzi cya Yohani Neretse uri mu murenge wa Rwimbogo w'akarere ka Rusizi. Abakozi benshi barashishikaye, bamwe bahinga abandi begeranya ibikoresho byo kubaka ibiraro. Neretse yaminuje mu bwarimu, ariko ubu yiyeguriye ubworozi n'ubuhinzi bwibanda cyane ku nyamaswa n'ibihingwa gakondo ubu bigenda bicika kubera iterambere. Kuba umwarimu agomba kwigisha atanga ingero zifatika ngo nibyo byatumye Neretse atekereza kuri aya matungo n'ibihingwa byahozeho nyamara biri ku gitutu cyo kuzimira kubera ubuhanga bushya mu bworozi n'ubuhinzi hashakishwa umusaruro mwinshi. Urugero niba twari dufite mu Rwanda nk'inkoko 1000 z'inyarwanda, hari impungenge rero ko mu myaka 10 iri imbere none hazaba hasigaye imwe cyangwa nta nayo. Ingurube z'inshinga amatwi, inka z'inyambo, numva atari byiza ko zacika, kuko umwana w'umunyarwanda dukwiye kuba tumwereka ngo dore izi ngurube haje diloke, haza landarasi, zifite umusaruro uyu n'uyu n'uyu, ariko mu Rwanda twahoranye inshinga amatwi nayo yari ifite umwihariko uyu n'uyu n'uyu. Ngiki igitekerezo nagize cyatumye ngomba gusigasira amateka y'inyamaswa zose zibana n'abantu ndetse n'ibihingwa byose biribwa, mbese ni uburyo bwo gusigasira amateka yacu nk'igihugu. Uko batuye isi biyongera niko bakenera ibiribwa byinshi, kandi ubworozi n'ubuhinzi bwa gakondo bikaba bitakwizeza uwo musaruro. Nabajije Neretse impamvu atsimbarara kuri ibi gakondo bigaragara ko bitatanga umusaruro wo guhaza abaturage bose. Ntabwo ari ukubitsimbararaho gutyo gusa, ahubwo ni ukubikunda, ngambiriye kurinda ko hari icyaburirwa irengero. Ibyo twabonye bishyashya byaje bidufitiye akamaro, bitwongera umusaruro, biduma twihaza ku biribwa no ku binyobwa, ni byiza nta kibazo, ariko n'ibyo twahoranye byacu nabyo kubigumana yenda kuri pourcentage itari hejuru cyane ntacyo byabitwaye. Mu gihe Neretse avuga ko ashaka kubungabunga inyamaswa zororwa ndetse n'ibihingwa gakondo, hari impungenge ko bimwe bishobora kubuza ibindi kubaho, kuko nk'amatungo azakenera kurisha bimwe mu bihingwa ndetse na zimwe mu nyamaswa zikaba zaryana hagati yazo. Buri kiraro kizaba gifite amatungo yacyo, ingurube ukwazo, inkoko ukwazo, inka ukwazo, zo zishobora kubana n'intama. Ibyo tubona bitabangamirana byo dushobora kubireka bikabana.
buri bwoko bw'inyamaswa yose tuzajya tuyirinda ko hari icyo yarya cyangwa nayo ubwayo yaribwa. Ubwo ni ukwita ku kijyanye n'aho kuzishyira mu biraro. Umushinga wa Neretse waratangiye ndetse avuga ko awugeze ku rugero rwa 40%, akavuga ko uzarangira umutwaye agera kuri miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuri Neretse ngo nta mpungenge z'igihombo afite kuko ku buryo burambye uyu mushinga uzaba icyanya gisurwa n'abanyamatsiko kandi bazasabwa kwishyura. Ikindi ngo uyu mushinga we ateganya kuzakurura amatsiko y'abashakashatsi kandi nabo bakazasabwa kwishyura kugira ngo biyambaze iyi mfashanyigisho. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, mu karere ka Rusizi. Aya ni amakuru ya BBC Gahuzamiryango. Mu Burundi umukuru w'iki gihugu yashinje ibihugu bikize gukongeza intambara muri Afrika aho gutabara. Ibi yabivuze mu gihe yatangizaga inama ya 4 y'urubyiruko rwa Afrika irimo kubera i Bujumbura mu kigo mpuzamahanga gishinzwe iterambere ku isi. Yavuze kandi ko bazashyigikira imigambi yose izafasha urubyiruko kwiteza imbere. Ni inkuru ya Patrick Waso. Mu gutanguza iryo huriro nyafrika ku nshuro igira 4, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimiye urwaruka rwashoboye kwiteza imbere. Kubwa Evariste Ndayishimiye, Afrika irafise ubutunzi bwinshi butuma ibihugu bikomakomeye ku isi bikokeza intambara aho gutabara ibihugu vyatewe. Akarero yatanze ni biherutse gushikira ibihugu vyo mu karere ka Sahel hamwe n'igihugu ca Congo Kinshasa. Afrika hari benshi barondera ico boyikuramwo. Ibihangange vyo kw'isi biracana umuriro bigatera indyane. Batugira ko intambara itagaragara. Ibihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biravogerwa bikaba mu njyane zidahera. Amakungu ariko yirabira hirya. Ibihugu nka Mali, Burkina Faso, Niger n'ibindi vyo muri Sahel birashobora kumara imyaka bihanzwe n'umutekano muke uterwa n'abihevyi. Amakungu ntiyigeraja gutabara nk'ikimenyetso cyo gufatana mu nda. Urongo ihuriro ry'ugwaruka mu Burundi aremeza ko ugwaruka nyafrika bahura n'intambamyi nyinshi mu buzima bwabo bwa misi yose. Muganga Thierry Ingabire aharasaba ko ugwaruka rwa Afrika roshigikirwa cyane cyane kuvyerekeye uburyo. Nous formulons respectueusement les propositions suivantes. Dusabye ibi bikurikira: gushinga ikigega cy'ubuterambere n'ubutunzi c'ugwaruka, kubandanya umugambi wa Afrika wo guhanahana ubuhinga n'ubumenyi, gushira ugwaruka mu migambi ihoraho yo gukurikirana no gusuzuma politike z'amahoro, guteza imbere ibigo vy'iterambere vy'akarere mu bijanye no kwimbura no gutunganya ibidandazwa bivuye mu burimyi, ubuhinga ngurukana bumenyi, amashira hamwe hahingura amabuye y'agaciro hamwe no guteza imbere ivy'imibano. Gwaruka rwose rwo mu Burundi no muri Afrika kahise kaduha imigambi ibiri nkenerwa kandi ikomeye: kuragwa Afrika iri mu nzira y'ihindagurika no kubaka Afrika nshasha. Les industries minières et l'innovation sociale. Uwaserukiye ishami rya ONU rirabiterambere ku isi ariryo PNUD yamenyesheje ko biteguriye gushigikira urwaruka rushaka kwiteza imbere. Ino nama izomara imisi 3 i Bujumbura. Intumwa zirenga 50 zavuye mu bigo bitandukanye vya Afrika nizo zibereye Bujumbura, aho muri nama bariko berabira hamwe ukuntu urwaruka nyafrika go kwitwararika amahoro n'umutekano hamwe no kurabira hamwe ingorane bahura nazo no kuzitorera inyishu na cyane cyane kurondera imigambi yo kwiteza imbere. Patrick Waso arakoze cyane. Giselle, ndabona ku mbuga nkoranyambaga ibitekerezo ari byinshi. Latifa, inkuru zakomeje kuba nyinshi ariko inyinshi ziragaruka ku bantu bahungiye mu Burundi bavuye muri Kongo nyuma bakaza gufungirwaho ubwo imipaka yafungwaga nyuma y'ifatwa rya Uvira. Uwitwa Bahanira Ubusa Benjamin yagize ati nibabareke bitahire kuko FARDC Wazalendo nabo bafasha bose baratsinzwe. Naho MD Romeo ati nibataha amahoro arahari, intare za Sarambwa zigeze amahoro ayitaganza. Hari kandi Joseph Twizera imbere nawe ati nge numva bababuzuza akaba ari uhagarara ugenda bakamureka akagenda. Sabushimike Edward nawe yagize ati uwabugaranye ni ufite ikibazo. Andrew Kayitare nawe ati Burundi bwabaretse bakitahira iwabo koko. Abandi bakunzi bacu nabo bakunze kutugaragariza ko badukurikirana aho baherereye hirya no hino. Uwitwa Bonso Over yavuze ati ndabakurikiye kandi nishimiye ko mwaje mu karere k'ibiyaga bigari. Itera iteka yange yavuze ati Bujumbura turabumva 5/5. Barankaka François yavuze ati Dakar muri Senegal turabakurikiye 100%. Wakomeza Latifa. Urakoze cyane Giselle.